nitwa Niyokwizera Dieudonné nkaba njejwe iby'amasoko n'ubudandaji muri Delicious Tomato ishyirahamwe rihingura itomate rikatugirira icyo dusanzwe tumenyereye cyitwa sauce tomate mugabo tukayizana arifu. Bivanye nuko dufise umubyeyi umukuru w'igihugu ahimiriza ugwaruka mu gukora. Nsanzwe mvuka mu ntara ya Cibitoki, intara yimbuka cyane ibintu by'ivyamwa, nikono bivuga cyane intara yimbuka cyane ibintu by'ivyamwa nk'amatomate, amananasi, iki. Turi kumwe rero n'umuyobozi asanzwe atwara irishira hamwe, niho twagiye hamwe dutangira kwiyumvira ikintu twokora gishobora kuzanira umwimbu abene gihugu n'igihugu ndetse no kuri twebwe, gutyo tukabasha kwiteza imbere rimwe no kwihingira imirimo. Niho twaciye twiyumvira iki ciyumviro cy'itomate, kuko hagera igihe ugasanga harageze igihe itomate zirabaye nyinshi, ugasanga ziriko zirononekara, kumburese kuri wa murimyi azirima ugasanga ntari kararonka ukuntu ashobora kuronka zidandaritse. Bica bidufasha kugira ngo nawe tumufashe azararonka ashobora gusohorera uwo mwimbu wiwe mu gihe wabaye mwinshi. Guco bikadufasha uburyo tuyikoramo arifu, bikatworohera no kuyibika ku mwanya muremure, gutyo no muri cya gihe umwimbu wagabanutse w'itomate abene gihugu baguma baronka itomate bakoresha nk'ikirungo mu byo bashobora gufungura kugira ngo amagara yabo aguma ameze neza. Oya, ntabwo ari twebwe gusa, kuko nkuko mubibona ni Delicious Tomato Company, ntabwo ari ikintu gikora umuntu umwe, turi kumwe n'urundi rwaruka rwinshi. Ubu turi ku rugero tumaze gushika 15 dusanzwe twebwe nyene dukora muri urwo ruganda rwacu, dusanzwe dufashanya, kuko kugira turinde turonka iyi produit mubona biba byadusabye ko dukora umwanya muremure, kandi biba bisaba ko tuba turi kumwe n'abandi benshi, urumwe ntabyo woshobora. Rero ntabwo ari twebwe twenyine, turi kumwe n'urundi rwaruka. Ubwa mbere ihangiro rya mbere dufise n'iryo kwihingira akazi, tukareka kuguma duteza amaboko leta. Ubwa kabiri ihangiro rya kabiri dufise n'iryo kubona yuko natwe turiko turatanga ubuzi ku rundi rwaruka, na cyane cyane kubona ko turi mu gihugu lotodo chômage ibandanye bandende, aho amashuri abandanye aramura mugabo tutariko turabona aho batoyi bacu bene wacu bariko baraje. Rero ni kimwe mu bintu dufise mu maboko, tuvuga ngo dushaka guha ugwaruka rwinshi rushoboka akazi bivanye mu mugambi wacu twamaze kwiyumvira, kugira ngo gutyo n'igihugu kibone gutera imbere. Mu mahangiro yo dufise turashaka ko ugwaruka ngo kura amaboko mu mpunzi, mu gihe nabwo turuhamagaye ntiruze kurira amaboko, ahubwo ruduha ibyo turusaba kugira ngo natwe tubandanye dutera imbere, akazi kaboneke, dutera imbere, igihugu gitera imbere, gutyo na wa murimyi muto muto na washikirwa. Ego intambamyi zirahari, twababwiye ko tukiri bato. Bwa mbere turafise intambamyi y'ubutunzi, ni ikintu kiba gisaba ubutunzi kugira ngo turabe yuko ibyo bikoresha mu mashini yose dushobora kuyaronka. Impande y'imashini murabizi yuko mu gihugu cyacu dusanzwe dufise amasezo turimamo, niho ucuza gusanga izi tomate ziriko ziraboneka cyane. Rero ni iracari intambamyi ku buryo turiko turi gukundkoza turarima n'ama contre saison kugira ngo izo tomate zibandanye ziboneka, kugira ngo cya gihe zabuze twebwe ntiduce duhagarara kumbure ngo dusubire mu ibarabara. Niyo mpamvu tugerageza kwegera amakoperative asanzwe ari mu burere barimiramo amatomate, tukagwiza imbuto. Hari imbuto turiko turategura, twamaze kujana no muri Zabwira yitwigirako dushobora guha ayo makoperative kugira ngo iyagwize, gutyo tugasaba na leta ko kugira ngo idufashe iyo ntambamyi ishobore kuva mu nzira, ko yofasha kugwizana cyane cyane nko kubarimyi bari hagati mu gihugu, bijya bintu by'amakanalization kugira ngo dushobore kurima no muri cya gihe cy'izuba no tutarima, kuko tuzoba dufise bazoba bafise marché aho bajana ibyo bintu. Niyo mpamvu dusaba ko leta muri iyo domaine yoshiramo ingufu kugira ngo natwe idusahirize. Kuvuga akamo ka mbere je notera ugwaruka nuko
ubwa mbere Imana yaduhaye igihugu ciza, ni igihugu kirimo opportunité nyinshi, ni igihugu kirimo ibintu byinshi dushobora gukora kugira ngo dutere imbere. Ubwa mbere nuko babanza bagafata iya mbere bagakura amaboko mu mpuzu, umwe wese ahara akihangira umurimo bivanye n'aho aba aherereye, kuko ndazi ko bihari byinshi ntagayica ariko arakora, kuko twese dutangura babona umenga turi nk'abasazi ntibabona ibyo turiko turakora, maze bamaze gutera intambwe bagakora gutyo na leta izobona ko abo bantu bakeneye gushigikira, kuko biragoye ko uza gufasha umuntu acicaye, ahubwo ubanza ugahaguruka maze leta ikagufasha nayo gutambuka. Rero icyo notera kamo ugwaruka nuko nabwo ukura amaboko mu mpuzu ugahaguruka tugakora, ubundi igihugu n'ikiwacu.